Mugiye gucuganiriza bari muri FA Cup ku munsi wa gatandatu n'ivyoroshe na gato ubwo equipe yitwa Manchester City yafata Exeter City igitsinda ibitsindo 10 hano mu gitsino ca Antoine Semenyo ku rukino rwe rwa mbere ndetse nabonye menga yanatuye nk'umukinyi yaranze urukino kwari kumwakira muri rusange yari match we ya mbere nyuma yo kuva kwa FC Bournemouth. Igitsina gise ku 54 ku pass ya Cherki. Man City ibitsindo 10-1 uko bigenda kose ntaco tuyibuye ko cyane kwari kwakira Semenyo muri no match barakora festival batsinda equipe yitwa Exeter ibitsindo 10-1. Yes, birumvikana ko bitari bisanzwe ariko by the way mbanze saho umugabo aswiza rya Patrick yayishakiye ndetse no musore aswiza rya Nejidende umusore nabonye bagiye bara vugana kenshi ni uyu ndi mu Ejida Taribari Ejide bayubaye Ejide n'uwitwa Ayishakiye Patrick banyandikire kuri Facebook yanje twaza Romance Journalist hari ibintu nifuza ko tuvugana. Yes, urakoze cyane ariko avuga match ya Manchester City na Exeter City bayisinda ibitsindo 10-1 bakira Semenyo yatsinze igitsinda tangana assist kitsindo cha menga cha gatanu n'ca gatandatu bien sûr harimo kwiyumvira bwa mbere Man City gutsinda Exeter City mbega nibwo butumwa bukomeye cyane canke no kwiyumvira ishusho ya Man City je ku bwanje niyumvire bwa mbere ishusho ya Man City nivyo Semenyo navyindi umuvuge ko kuko gutsinda igitsindo washizwe muri match Man City rikirekeraza Exeter City niko bari gushira n'umwana wo muri academy bakamuduza kuko nundi uhuguri igoro uwo mwana yitwa Max Alain naho nyene n'umwana muto bariko baraduza muri axe central n'ibindi naho yagiteretse muvuze ngo Man City yabaye nziza n'umwiza agomba kuba mwiza nta n'umwanya wo kuvuga ngo Semenyo yategezwa kunanigura no rukino kubera yuko kumbure yasabwa umwanya wo kumenya n'indi bigiye bitandukanye nta nkino zo kumupira Man City rakina probablement turaza gutangura kumupima ku nkino zitwa ko zigize gute ko zikomeye ahubwo ndavye urugendo rwa Man City navuga ati City tsinze Exeter City ikaguma muri FA Cup tuzi ko muri demi finale ya Carabao bari bazokina Newcastle kandi bagahera St James Park kumbura batari bake bariko barabona umenga muri Premier League Arsenal izobananiza cyane muri Ligue des Champions baracarimo nasubiye kwiyumvira Man City probablement umuntu yotuma yitega ko nawe ino sezo vyo kwanga ariko bitazokwanga nkuko vyanse cyane mu mwakwezi ko mwakweze mwibuke nta FA batwaye na Carabao batwaye na Ligue des Champions batwaye na Premier League batwaye kandi barageze kuri finale ya kimwe mu ivyo bikombe no musi rero kuba tugeze muri kuno kwezi kwa mbere tugiye kwinjira vuba cyane mu kwa kabiri bakiri muri bino bikombe probablement bashobora kuronka amahigwe muri kuno kwezi kwa mbere kukarangira bahonyoye muri finale ya Carabao kuno kwezi kwa mbere kukarangira bahonyoye muri nka huitième de finale cyangwa quart de finale ya FA kuno kwezi kwa mbere kukarangira bagiye muri round ya huitième de finale ikurikira muri UEFA Champions League kumbura umuntu yo kwizera Man City avec novuga ngo recrues ko ziragenda zikogwa kuko ufashe City buri yabo bonovuga ko inyubako za equipe nshasha muje no kurokita zatangura no kwezi kwa mbere mu mwaka kwezi wa 2025 ko mu kwezi kwa mbere uke kariho binjije Marmoush binziza Nicolas Gonzalez yari asiyo bamwinjije avuye muri binjije Gonzalez binjiza Omar Marmoush binjiza Abdulkadir Kusanov na Victoreis binjije mu kwezi kwa mbere bakora mercato tubona kumenga equipe isanzwe izikora ryari isanzwe zikora ari muci hariya se bari binjije kariya kana ka Claudio Cheveri kariya menga bace bagatiza muri equipe ya kariya bari bagatije muri equipe ya Bayern Leverkusen nabwo bari bakaguze kare tuvuye aho tuza mu kwezi kwa kwindwi ku8 mu gikombe mbere ko aja mu gikombe c'isi binjije Marmoush nako Ryan Cherki sivyo binjira Tijani Legenders aya rundi bongeko nyuma yaho dufata ku kwezi kwa mbere urabona ko naho nyene bateretsemo Semenyo biracavuga ko bashobora kwinjiza mu defenseur nka Mark Gay cyangwa abandi bagiye batandukanye nyuma y'ivunika rya Josco Gvardio na Ruben Diaz birumvikana ko Man City muri interval y'amezi 12 irasheshe plus de 500 millions isoko bivuze ngo City ni yitaye kukumva ngo equipe yubakwa muci oya bo bavuze ati ari biba byarabaye ari kwibura turiko turayibura reka tubazane hakiri kare kumbure binakunde na Pep Guardiola bubakagira kuko ejo canke igihe shobora kugenda usivye ko tusemble majembo n'amakenga nkamwe Pep Guardiola yosohoka muci bakinjiza umumenyereza agaca yisanga harimo abakinyi 3 canke 4 abona ko we badafitinga muri systeme yiwe ariho bari bacinjira ubwo Man City jo kibaho gute izoca yisanga muri pressure dufate nk'ubu yinjiye agaca asanga Marmoush n'ibikunda ko Marmoush ugeze ubu
numwe mu bakinyi beza City yaguze ariko kubwanje mbona ko atararonka umwanya wisanzuye yo kwerekana icyo ashoboye muri equipe ya Manchester City. Imvune zaramubaye ko wundi mwanya challengingwa n'ibihe byiza bya Erling Braut Haaland avuga ati nitwosangira post achallengingwa na system ya City dakina muri style y'abataka babiri achallengingwa Petit no kwenge ku ruhande agasanga Doku yabaye mwiza achallengingwa n'uburyo City birikira banziza agacaca muri kandi chance mu gikombe ca Afrika kandi agatebaye Omar Marmoush kiruzo mukure kwa muri kano gatego canke bino bihe bibi no vuga ngo arimo turazi ko ari umukinyi mwiza ashoboye ariko agomba kuzokora nko Julian Alvarez yakoze kumenya ko mu mwanya hano hari Erling Braut Haaland biragoye cyane ariko ni ngombwa ko bari aho ronde uzokoreshwa nk'umuwinga uno munsi bongeyemo Semenyo na Jeremy Doku kumenya ko uzokoreshwa nka nimero 10 Phil Foden na Ryan Sherk na Bernardo Silva bameze kumwe amahirwe menshi y'umugabo witwa erega natijani enjera zideja yokina 10 ariko uyu muhungu uno munsi ndiko nabona Pep Guardiola uburyo wewe agutunze cyangwa se muri football modern ugomba kwiga gukina post ugomba kwiga kureponda preza aho ari hose bagize gute bagukeneye ikintu cyo no kubwira Semenyo nta kintu kimwe bizomusaba ngo aje kumenyera kwa Manchester City ahubwo City irasaka niyo Doku yakomeza kwitwara neza kuko Semenyo rifora guca iburyo nibo bamva cyo kimwe kundwa no kwicumira mwe Semenyo atanga ibingana uzi ko vise Semenyo mwizi buryo ukagira Jeremy Doku mu bamva hagati ya Ryan Sherk na Bernardo Silva umwe arabigenderamo kandi kugenderamo umwe amahirwe menshi no kora Ryan Sherk nawe azoja kugatera kuko igihari nuko City tose simplement Pep Guardiola no Musakina Silva bitahura gusumba undi mukiye City basaba Imana bagumana na Pep Guardiola n'ubwimenyetso byerekana ko ashobora gusohoka canke nanasohoka hazu umumenyereza ari muri filosofi yiwe nyene nkuko kwa Enzo Maresca ariko kandi peut-être afise umubano mwiza na Pep Guardiola ashobora kuzuzara muhanuzi bigiye bitandukanye kugira ngo kumbure 0,500,000 ko twarabibonye umumenyereza agiye hakaza uwundi agomba kuzana ivyo akubwira ati ni ukimugura yego ariko je ntanafitinga mu vyo wanje kandi nawe akaza kubwira ngo peut-être raguze Sherkira Marmoush na bande akakubwira ati nanje ngurira naka kandi agasanga arazimvye kandi wamuhaye akazu kene umusaruro ugomba kugira gute kuba muguri ugomba kubikorera ko rero ni equipe ya Manchester City reka twitege kumbure kuyibona itwara kimwe mu bikombe irikirakinira peu importe ico uburemere bwacu peut-être bashobora gutanga icizere canke bishobora kugarura moral bitandukanye no mu mwaka weze by'ukuri twabonye City n'agakombe ko kunwa amazi igatagaza ari abatakaza finale c'était pas contre Newcastle Crystal Palace yari FA cyangwa Carabao Liverpool ne yatakaje yari FA Cup batakaza imbere ya Crystal Palace bane nabo barabatana titre bamaze ko basezogana kipe mu cyaca kabiri baza yari cyaca gatandatu nako kipe cyaca gatandatu yabasezereye ibatsinze kandi mu rukino hagati kwa City uko bimeze mu gihe Arsenal yo urugendo rurakomeza rwo kurondera ibikombe byose no mwaka ikipe itarekura Arsenal tarekura bigaragara ngo uko bigenda kose no mwaka irifuza ibikombe bitari bike kandi kigaragara coco iratuma ibura ibyo abantu bari biteza ariko igikombe byanga biko no mwaka iragitwara kirenze kimwe bo batsinze Portsmouth ibitsina bigara kuri 4 kuri kimwe harimo ibitsina bitatu bya Gabriel Martinelli ndetse na Andre Dozer yitsinze barengana muri ndetse rikurikira ariya muri FA bari muri kimwe ca 32 ubwo bagiye muri kimwe ca 16 Liverpool bafise match no munsi 3:45 je pense niyo bahava bakina ariko kuri Arsenal nkuko bivuze Arsenal muri demi finale ya Carabao Cup izokina na Chelsea kandi bazohera Stamford Bridge hama baze Emirates Stadium Arsenal iri muri kimwe ca 16 gishiri ca nyuma ca FA Cup Arsenal iyoboye urutonde gwa UEFA Champions League Arsenal yoboye urutonde gwa English Premier League Arsenal yoboye ahiri hose uko itsinda match ikura muri round ija mu yindi mwihiganwa runaka bituma twese twiyumvira uburyo yegereza ibikombe kuko ibikombe kino gihe niho bitwagwa birumvikana ko bazokina je pense ku munsi wa kane batari ku munsi wa gatatu bakina na Chelsea ukino gwa mbere gwa demi finale ya Carabao ubwo abatari bake twagiye turaniyumvira eske Arsenal yo ifise ingufu zo gutambikiza muri bino bikombe ariko ari igihe ubujya amahigano agenda arinjira namwe usanga kugira utsinde Exeter City nubwo Martinelli yatsinze bitatu eske vyari ngombwa kurinda kwituma Martinelli eske vyari ngombwa kurinda kwituma bakinyi bakomakomeye probablement winjiye muri 11 de départ uno munsi no mu backup kuko urabona ko Trossard ari karaba decisive kumurusha rero nariko ndagaruka kuri gucyo nuvuga ngo iyi equipe ya Arsenal gutsinda Portsmouth half time urabona byari bibiri kimwe kandi bari batanguye batsinda Portsmouth yari muhira gura na Arsenal kino gihe nko guhura na equipe ifise igikombe nubwo mugabo azwi izina rya Dominic Soboslai yavuze ati
Arsenal ntiyibone nk'uko twe tugiye gukina nayo ivize igikombe ahubwo niyizi ko twe tugifise sigomba gukina umupira kandi byarangiye inota rimwe equipe ya Liverpool nubwo yarangije idateye na rimwe mu igori rya Arsenal byarangiye inota rimwe iricuye kuri Emirates Stadium hari hatatu yibitse ko kuri Anfield Road rero no munsi bisigura ngo Arsenal peut-être abantu bizava bibavugisha nkamwe yotwara FA na Carabao yarabuze Premier League cyangwa yarabuze Ligue des Champions ariko igihari nuko nta muntu umwe bura gutere gufelicita equipe ya Arsenal yashaka kufa ikinye ikisanga mu gice gikurikira mu higanwa iri canke ririya cyangwa ikaronka amanota 3 muri Premier League kurukino ruba rukomeye cyangwa umuke wawe yanawushije kuko no musirega gutsindwa kwa City na Liverpool na Chelsea probablement na Aston Villa iyo yonyine niba ari insinzi kuri Arsenal n'ubwo Arsenal bitarakina rero ivyo bigenze uko tugomba kuza twibaza eske Arsenal biraza kuba bikunda ariko biranacoboka cyane kuko ibibazo bagize mu mpera z'umwaka wa 2025 bisa nko biriko birarangira kuko Gabriel Jesus yagarutse abatari bake bakavuga ngo Gyokere simba bigaragara ko uburyo bw'imikino bwiyo bitaranywana n'ivya Arsenal bamura mwibagiye gato dukoreshe Gabriel Jesus canke umudagi bashobora kugaruka canke duterekemo kaya giye kugaruka canke witwa Mikel Merino yisubire muri position yiwe yagiye aratanga mu bitsindo Eberechi eze mu mwentegra kino mupira defensive matari bake barako baragaruka Timba yasubiye kuba mwiza Benjamin White abari ngaho Ricardo Carafiori Lewis Kelly babari ngaho ukabona ngo equipe nimbigeze muri wa mwanya dushobora kwituma gutambikiza mu bikombe presque vyose igaca yisanga bo bakinyari yavunikije mu mpera z'umwaka bagarutse avec version nziza ya capitaine Martin Odegaard nikico tuma tutayitega n'umundi ku bikombe ahubwo igitangaje nuko ejo canke ejo nobona Arsenal sezere muri FA Cup canke Carabao sanzwe canke gasezerwa muri kuko muri Carabao no cumbwira ngo Arsenal ngo bavisa Premier League ngo batakaje imbere ya Chelsea ahubwo rugomba kuzo ari urukino rukomeye rugomba kuzo bari battle probablement nka Chelsea kavuga ngo twebwe turabona ko ikari cyo kiri hafi gusumba Premier League ikaba ari ikanira gusumba Arsenal mugabo na Arsenal za ubwo bubashe bufise bwo kuba yotsinda equipe bita Chelsea Arsenal nuko vyagenze mu gihe